muri uno mwanya asanzwe ndiko ndakora ibikorwa vyo kusarura ivyema bivanye n'intara umwe wese avamo hari abavyita ibiyoba, ariko hagati yaho yo gusoroma ibiyoba ndaza ndorohereza igiterwa c'umwumbati benshi bita ibigori. Hama nkuko nariko ndakibabwira ngaha muri komine Muzinda, ico nteraho ndateraho ibiterwa bita ibiterwa mbumbarugo. Ivyo navyo bigizwe n'iki? N'imyumbati, ibigori, isoja ndetse n'ibiyoba. Uno mwanya rero ndiko ndimbura igiterwa c'ibiyoba. Mwombaza ati mbega kubera iki bino biyoba biri kumwe n'imyumbati? Nuko mfashanije n'umugenzi asanzwe ari umuhanuzi mu bikorwa vyanje w'umu agronome dusanzwe dukorana, yarayiganiye tumaze kumwereka rino tongo yuko ndamubaza ibiterwa dushobora guteramwo ivyari ivyo, arambwira ati nta kibazo turashobora guteramwo soja kubera ni terre iri sable, ndashobora guteramwo soja, ndashobora guteramwo ibiyoba, ndashobora guteramwo n'imyumbati kuko imyumbati ifise dere y'umwaka wose. Nico gihe c'umwaka utarashika mushobora kurimamwo ibiterwa nk'ibi vyema mubona ituruzi ibiri. Nk'ubu hari abashobora gutera ibiyoba hose ata kindi giterwa kirimwo nta na kimwe, ariko ibiyoba birajana n'ibigori ni canke imyumbati. Igiterwa c'ikiyoba kiri gikozwe mu bwoko ubwahi, mbega kiza gusaba entretien yahe? Igiterwa c'ibiyoba kirakunda ahantu hari isi y'ikivuvu y'igisenyi, bituma kiba gonfre vyorosha, ariko kubera yuko terre sable canke isi y'ikivuvu iba kenshi bayita yuko iri pauvre en emis. Mwico gihe je co nca nkora kugira ngo nshobore kurokipera uno mwimbu mubona mfise ndiko ndimbura udasanzwe, nuko ndashiramwo ifumbire dusanzwe dukura muri fomi, ndashiramwo ibiyoba bikeneye ifumbire twita bagara. Iyo fumbire bagara mu gifaransa bayita ngo ni NPK. Iyo NPK nayo ifasha iki? Ibiterwa bisanzwe birimwa mugabo mu kwimbuka kwavyo vyimbuka vyamira mu kuzimu. Nk'ubu turabona nk'ibiraya, turabona ibi vy'ibiyoba n'ibindi biterwa bitandukanye musanzwe muzi namwe vyerera mu kuzimu, nk'ibi vy'imyumbati bikenera iyo fumbire bita bagaza. Iyo rero niyo je nasizeko kugira ngo nshobore kuronka no mwimbu. Hamaze kuba ifumbire ukaba uzirikana yuko uyifise, ico ni ca kabiri. Ica gatatu ni iki? Kugira imbuto nziza zirobanuye. Nk'ubu kukijanye n'ibiyoba ndaguhaye nk'akarorero kubera ibiyoba ndabirima cyane mw'intara ya Bubanza n'intara ya Cibitoki. Rero ibiyoba ntugenda mu isoko nk'akarorero ku muntu utizeye ngo ugiye kugura ivyema. Nk'akarorero nka jewe naho wompa ikiro amafaranga ku mafaranga 500 ngo ngende mu isoko kugurayo imbuto y'ibiyoba, sinshobora kuyigura kubera hariho ubwoko butandukanye bw'ibiyoba. Ati ndabikura ku wundi murimyi aba yarabirimye, sanzwe nzi yuko nawe nyene afise imbuto nziza, kuko n'ibiyoba navyo nyene bifise ubwoko butandukanye bwavyo nkuko musanzwe mubizi. Rero nanje ndafise ahantu nkura imbuto nziza. Ibiyoba bifise akamaro kanini mu buzima bwa kiremwa muntu, ndetse uwo bafise ubwoba yuko yobura marché yo kudandaza canke y'ivyo yarimye, ko yobura isoko aho ibambewe nta soko ry'ivyema yobura, kuko arachide ni ikintu gifise près de 63% ya glycide, bikongera bikagira na à peu près 526 calories. No kuvuga bifise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu. Icambere na mbere ico nojinjibura kabandi bo kwifuza kurima igiterwa c'ikiyoba, ni igiterwa
cimbuka kare cyane après 3 mois aba yimbuye. Icya kabiri ku kijanye na marché ku isoko abantu barabihurumbira kubijya kuko babijya mu buryo butandukanye. Hari ababijya urabona ukunyene ndiko ndabisoroma biri mu bivuye mu kuzimu ari bibisi uku unyene mubibona ari bibisi. Hari ababidandaza ari bibisi ukunyene kuri marché nkuno mwanya kuba koza gusa bagaca bagenda kudandaza ngira muhora mubabona no mwibarabara babidandaza ari bibisi ukunyene. Icya kabiri uko bijanye no kubidandaza hari ababidandaza babitetse ibi biyoba nyene baca bashira mu isafuriya bagateka hama baca bashira kwibarabara abantu barabihurumbira kubijya. Hama icya gatatu cy'ukuntu ibiyoba babijya hariho abaca babitonora bakavyanikira bikuma hama bakabitekera mu masashe bikaranze. Hariho n'abandi babisya ubadimwe bakabishira mu mashini bakabisekura hama bakabishira mu maregime amarengarenga umusoma agakubi. Aho hose ni uburyo ibiyoba bisanzwe bidandazwa kandi bihurumbirwa cyane. Icya gatatu kwisoko ikiyoba biri mu bintu bizimvye cyane ugiye no mu isoko ntushobora kuronka. Usanga nk'ubu dufate nyo biri mu gihe bihari ivyigera bija muri moins de 3500 francs par kilo amafaranga 3500 ku kilo. Ugiye nk'ubu woja mu isoko kwa Siyoni uza gusanga ikiro cy'ibiyoba kiri kuri 5000 dimwe urumva ikintu ugurisha 5000 kandi kikaba gitanga randi manini cyane nkuko namwebwe mwavyibone. No kuvugana ikintu twohurumbira cyane tugatera kandi gifise akamaro mu magara y'abantu. Nibyo baravuga ko ibintu biba vyaduze. Sipoza nk'akaroro k'umuceri bashobora kuronka ikiro ca 2700 mugabo wotembera hose ngaha muri kano karere ka Region d'Orimbo nta namwe uronka ibiyoba uronka ikiro kuri 2700 nka kujya tubona ikiro cy'umuceri 2700 2000 combien 3000 dimwe usanga ari mu 4500 5000 hari naho kiduga kigagera kuri 7000 par kilo. Nuno mwanya nk'ubu novuga ngo ngiye kugurisha uza gusanga intete zishika kuri nka 10 izi ntete zishika nka 10 canke 15 bajya babitembereza uza kubibagurira ku mahera amajana 2. Cyo harura rero nk'ubu nk'akaroro muri rino gunira mu gihe utwaye ibiyoba bingana nk'uko ukabigurisha desa none wumvira igunira uzokuramwa ngaha. Nkaha guhera ejo hahise niriwe ndasoroma uno mwanya tuza kwirirwa turasoroma najyari hose tuzoguma dusoroma kuko nituraheza. Byukuri igitegwa c'ikiyoba ni kimwe mu bindi bitegwa mbomba rugo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi.